mbega murazi ko hariho abapagani barusha ingeso nziza n'ibikorwa byiza abakristo. None mwumva umupagani yoza, ariko uyu munsi abarozi ba mwishengero baranezerwa, uyu munsi basenze umuntu aranezerwa, ugasanga kuja gutamba mu maboîte de nuit urabivanga, kuririmba indirimbo ziteye isoni ntacyo bigutwara, gukora ibintu bitabereye abana b'Imana nta na kimwe. Urumva nta bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Nje imbere yawe ubugira kandi muremye w'ijuru n'isi, kuri uyu munsi mushashu turemeye kugira ngo tunezerererwemo. Mwami Imana, ncijwe bugufi no kugusaba ngo imbabazi zawe zibe kubera bawe Mana. Abita bakomeye, abita bera, abita Mwami Imana amazina ariko atari kubabona, kugira ngo uyu munsi wa none Mwami Imana duce bugufi imbere yawe, twihane, twizere ijambo ryawe ko ni ry'ukuri. Ariko uri nyuma y'ijambo ryawe twarahise ishengero ryawe kanatsinda, wavuze ko waryubatse ku rutare n'amarembo yo kuzimu ntazorinyiganyiza. Ushimagizwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka kwifata uko utari. Haleluya. Nukuri uyu munsi ishengero ry'Imana twifata uko tutari. Amazina twiyita si Imana itwita, ariko arahiriwe uwiyita izina kandi akagitwa n'Imana. Apana we kwiyita izina muga Imana itari kwita, kuko birababaje. Imana idufashe. Reka dusome mu gice byahishuriwe Yohana igice ca 3, dusome kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 22. Ikete ryandikiwe ishengero ry'Laodikiya. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya uti: wiyita Ame, icabona zigigwa kandi cukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, aravuga ibi: ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazu yazi udakonje kandi ntubire, ngira ndakudahwe. Kandi uvuga ati ndumukire, ndatunze kandi ntaco nkenya, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama, ungureko inzahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe, ntizigaragare. kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira. Nuko gira umwete wihane. Ehe, mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Amen. Murumvise iki jambo ry'Imana ritubwiye. Iri shengero ry'Laodikiya niryo shengero rya nyuma. Haleluya. Niryo shengero turimo twebwe uyu munsi. Kuko murabona ko Yohana yeretswe ibihindwe ishengero rizocamo. Iki gihe rero nico gihe tugezemo. Mwumvise ishengero ko rimeze. Ngo wandikira umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya uti: uwigira Ame. Haleluya. Murabona ko abantu bose ubu gukizwa ni mode. Hari igihe gukizwa byari ibintu bigayitse, byari by'abantu mengo batize, byari by'abantu basuzuguritse, ariko uyu munsi gukizwa ni mode. Haleluya. Ahubwo
umuntu wese avuga ashimwa mwami. Haleluya, haleluya. Haravuga ngo uwiyita ame icabona c'ukuri, icabona c'ukwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe byose aravuga ibi. Uyu ni Yesu ariko arivuga. Haleluya. Uyu ni Yesu ariko arivuga ko niwe nkomoko y'ukuri, niwe soko y'ubwenge, niwe soko y'ubwiza, niwe soko y'umugisha wose. Niwe ariko aravuga inkomoko y'ibyiza byose, niwe ariko arakubwira uyu munsi. Haleluya. Ngo ndanze ibikorwa byawe. Haleluya. Yuko udakonje kandi ntubire. Ishengero ry'uyu munsi by'ukuri ni ishengero ry'ikivange, ni rimwe ry'ibumba n'ibyuma, biravanze kandi ntibifata n'ibintu. Umukera mu ishengero ubutumwa bwaravugwa, abantu bakihana, hakaba kwicuza, ariko uyu munsi nta kwicuza kukihari. Ubona abantu kuja gusenga n'ibintu ni kuja gutembera, no kuja guhura n'abandi, n'ikintu kiraho, n'ibintu biraho. Nta jewe ndibuka kera tukiri abana baranakubwira ko ugiye gusangira utegereza kugenda uciye bugufi. Byari ibintu bitinyitse. None ubu bantu babifata ibisanzwe, babifata ibintu bisanzwe. Ibintu by'Imana kera byarubaho, ariko ubu uye by'ukuri ubona nta gaciro kanini, nta gaciro kanini. Kera ijambo ry'Imana rivuga ko abantu b'Imana nk'emu yabasesa, nk'emu w'Imana yabasesa, yiru n'ibyaha Imana yarabigaragaza, abantu b'Imana bakabona bikabahishurira. Ariko uyu munsi abarozi ba mwishengero baranezerwa. Uyu munsi basenze umuntu aranezerwa, ugasanga kuja gutamba mu mabwato urabivanga, kuririmba indirimbo ziteye isoni ntacyo bigutwara, gukora ibintu bitabereye abana b'Imana nta na kimwe. Urumva nta tandukaniro rikihari ry'umukristo n'umupagani. Ntarikihari. Kubera iki? Turi mu gihe hari ubuvange. Ngaha haravuze ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire. Icompa ugakonja. Urumva ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni waba ushaka kuja mu byaha, jya mu byaha ugume ubikore. Umva byemegwe kuri umunyabyaha, apana kwishushanya. Kuko umuntu yishushanya arayobera abantu kandi agatukisha n'izina ry'Imana. Hariho umuntu avuga ati none wowe uri kurambwira ubutumwa, jewe agakiza kanyuka gase na naka, mere nka naka. Ati none ujya dutaniye ko ndamurusha n'ingeso nziza. Mbega murazi ko hariho abapagani barusha ingeso nziza n'ibikorwa byiza abakristo. None mubu umupagani yoza gukora iki kandi abona atacu umurishije aho uri nyuma ziwe? Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ni waba urakazu yazi konja genda mu banyabyaha ugumeyo, canke wemere uje he wake. Haleluya. Ubire wake, ushingire ntawe umwami by'ukuri. Haleluya. Ibyo uvuga n'ibyo ukora bigaragaza ubukristo bwawe. Haleluya. Haleluya. Ngo rero ni waba udakonje, umva yuko ukonje kandi ntubire. Ngo icompa ugakonja canke ukabire. Ngo nuko rero kuko urakazu yazi udakonje kandi ntubire, gira ndakudaho. Yesu aravuze ngo umuntu yishushanya. Uyu munsi mu by'Imana ni haleluya, amen, amen. Mu by'abanyabyaha ni hoke halpasaka. Urumva byose uriyuri, byose biraguhimbara, byose birakuryohera. Avuze ngo rero ko utemeye kwiranja. Haleluya. Utemeye kwiranja ngo agira kudaho. Haleluya. Agira kudaho kuko ntugira naho wapartena. Ariko ijambo ry'Imana rero kuravuga ngo jya mu banyabyaha bimenyekane cyangwa uje mubera bimenyekane.
haleluya. Uje hamwe ntumere nk'umuntu aba kuri frontiere. Umuntu ari kuri frontiere harukubisa acasimbira hakurya, hajya byanka akasimbira hano. Hariho n'abakristo bameze gutyo bari ku ma frontiere. Hajya biraryoshe ari yasimbi, hajya biraryoshe nasimbi, ntagira habarizwa nta adresse. Ariko ijambo ry'Imana riko ravuga ngo gira adresse imwe. Haleluya, gira adresse imwe bimenyekane aho barizwa. Ahandi ho ijambo ry'Imana rivuze ngo umwami agiye kukudaho. Wo kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi. Mwumvise uyu munsi muze murabe abantu bemewe, abantu bubahwa n'abafise amamega church, n'abantu bafise abantu benshi binjira, baba abanyabyaha bataba abanyabyaha, ibyo ntibibaraba. Bibaraba banezerwa nuko bafise ama eglise manini, ama eglise tatse yubatse mu bitangaza, hagarara imiduga myinshi, huzura abasambanyi, huzura abarozi, huzura abicanyi, huzura iki. Ibyo ntacyo bibabwiye, siyo susi yabo, siyo susi. Ariko ubundi umumarayika w'ukuri, murongozi w'ukuri araraba intama. Mbega izi ntama ndongoye zimeze gute? Izi ntama ndongoye zimeze gute? Mbega ndiko ndazigaburira iki? Mbega ndiko ndazijana he? Haleluya, haleluya. Izi ntama ndiko ndazijana mu bwami canke nizo gukamisha gusa? Rero abo biyita bakomeye, abubahwa, biyita bakomeye, bibita abubahwa. Kubera iki? Kubera ibyo ibibakikuje. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo kuko avuga ati ndumukire. Urumva ibiduga iparike bigira 10 mashikanwa, ndumukire. Ishengero ryanje ririmo abantu yicarika abantu dufise ibyuma, dufise muca mubibona. Ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi. Urumva Imana irashobora kwinjira muri iryo shengero ukabona nta wihimbara ariyo, kavuga ati n'abatindi. Haleluya, wafutanye uri umworo, uri impumyi, ugenda menye. Imana ikabona atamugeni, ikabona bagenda gusa. Haleluya, ndakugira inama ungure kw'inzahabu. Imana iri kurakubwira ngo ngwino ungure kw'inzahabu. Haleluya, ungure kw'inzahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungure ko impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusa ubone guhumeka. Muriko murabyumva? Umwami Imana ariko aratumva ingo kuri jewe, unyegere. Ati ni wanyegere, ndaguha amaso yo mu mwuka ubona kure, ndaguha amatwi yo mu mwuka wumva ico ngomba. Haleluya, uve muri ibyo ugenderamo bitampimbara, ariko ukora ibimpimbara. Ungure ko n'umwambaro wawe wera uzogutuma useruka imbere y'Imana. Haleluya, ureke kwiyita umukire kandi uri umukene. Haleluya, ninaba wumva ubukene ntubane ubukene bwo mu mutima, n'ubukene bw'ijambo ry'Imana, n'ubukene bw'ukwera. Haleluya, haleluya. Yesu rero ariko arakubwira ngo ingungureko umuti wisige ku maso ubone kure. Uriko urabyumva? Ngo ngure ku muti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Urabyumva? Ngo abo nkunda bose ndabakangira, ngo ndabakankamira nkabakangira. Umwami Imana abakunda nibo yemera gucisha ahantu kugira ngo bakanguke batahure ko ikibanza barimwe atarico. Haleluya, umwaka ukunda wamushaka kumuteza indero nziza. Haleluya, nawe rero ab'Imana ikunda haraho ibacisha. Nuko ngira umwete wihane. N'ubu Imana isuye kukubwira ngo gira umwete. Murabona ko amashengero yose umwami Imana agenda
ababwira nimwihane ngurako urumva ngwino kuri jewe ni jewe mfise ivyo tuma uba umuntu ahimbara Imana. Haleluya. Mpagaze ku rugi ndaramukije. Urumva mwumvise ko umwami ari ku rugi ntakiri kure, ari hafi aregereje kuza. Ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura ndinjiriwe dusangire. Urumva Yesu ntawaforsa. Yesu aratuma abakozi b'Imana bakavuga ijambo wemeye kumwugururira. Muhemu yera by'ukuri akadodora ku mutima wawe ukemera kugurura uyu mwami, we ariteguye, yiteguye kwinjira ku muntu uwo ari we wese, yiteguye no gutanga imbabazi ku muntu uwo ari we wese. Haleluya. Ariko igisabwa ni kimwe, ni ukumenya mbega ndihe, mpagaze mu kibanza cyo. Niba udahagaze mu kibanza cyo, umwami arateze ibiganza. Haleluya. Akugurura urugi ndinjiriwe dusangire, ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Urumva Yesu aravuga ngo uzonesha niwe azokwicarana nanje ku meza meranda. Haleluya. Ati nkuko nanje maze kunesha nicaranye na data, haleluya, ahabwa n'izina risumba yandi, nawe ukaba ushaka kuri kuzokwicarana n'umwami, haleluya, ugahabwa impera ikubereye. Ihane, garuka kuri uyu mwami, itandukanye, ureke kwiyitwa umukire, ureke kwita gahambaye, unezegwe n'iki? Nukwegera umwami Imana kugira ngo aguha imbaraga zo kunesha. Haleluya, haleluya. Nta handi zironkeka ni muri we honyene. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mwami wanje, mukunzi wanje, nzi kunyumva, akira ishimwe ngushimiye. We nta kintu na kimwe Mwami Imana utakora kugira ngo abana b'abantu, haleluya, dutahure ico dukwiye gukora. Wewe bwawe warivugiye ngo uri hafi uraje. Reka abana b'Imana bitegure, reka abana b'Imana bahore bari maso, kuko nta kindi kintu kizokoreka gisumbira ijambo rizodukebura ngo tumenye ibihaho bigeze. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.